Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse kamakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndababwira ukuri, amakuru avugwa mu gihugu c'u Burundi aratebwa nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane giturumbuka nyuma y'itangazo rikomeye cyane y'amakuru yarariko arakwiragizwa ku mukuru w'igihugu. Bamwe mu bagambanyi bakomeye cyane bahejeje gutegura umugambi ukomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kurere kumviriza ibiganiro vyacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kurere kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu makomine agiye atandukanye. Ndabahaye kaze kuri ubu ngubu. Rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba atarabikora. Aka niko karyo ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uracurabona ari akazogera nawe nyene upyondeko. Tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri ubu ngubu. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evaristo Ndayishimiye afashe ingingo ikomeye cyane giturumbuka nyuma y'amakuru akomeye cyane ajanye n'icuka ca kudeta kibonekeje mu nama kaminuza yari yabereye mu biro vy'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu no muri eta major inzu iriko irasha. Amakuru akomeye cyane tubandanya mu kuronka nuko iyo nama yarirongowe n'umukuru w'igisodanga mu gihugu c'u Burundi Général Prime Niyongabo, nyuma yuko umukuru w'igihugu yari cubahiro Major Evaristo Ndayishimiye ayo makuru amushitseko. Biravugwa ko yoba afashe ingingo ikomeye cyane yo kugaruka giturumbuka mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane ahejeje kudushikira, nayo ku makuru akomeye cyane dukura kuba hafi mu mugambwe uri ubutegetsi wa CNDD-FDD nuko wa mupfumu wahora ryanisha General de Police Arengiyo mu Bunyoni n'uwo yahora yita Vuvuzera umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye kuri ubu yahejeje kumenyekana. Amakuru twaronse mwibanga ntangere nuko nawe yariko araronderwa ngo yicwe. Mu makuru yizewe ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi nuko uwo mupfumu ahejeje kudushikira asanzwe ari imvukira yo mu Ruyigi. Imbere gato nanone yuko aryanisha ivyo bihangane vyopi hagati barasangira amashengesho nkuko vyerekana ko bose bayayagiraga abanyagihugu ivyo babwiwe n'Imana. Indyane zose zivugwa ko umwe yoshaka kwiba uwo mupfumu. Eka n'inyubako ikomeye cane bivugwa ko yahora ari y'umuhisi Petero Nkurunziza nyuma yuko bamugandaguye ikaza kwigarurirwa na General Arengiyo mu Bunyoni n'amahera atari make bananiye kuyagabura. Ivyo vyose bivyara gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amangetengete. Umupfumu aranyuruzwa aranyegerezwa nanone uwari kumwiba acarafatwa. Ariko rero hari irindi banga rikomeye cane ryagumijwe, niyo mpamvu amangetengete aburanywa mwibohero. Ariko mwarumvirije ko abene igihugu bari kubarumviriza urwo rubanza baciye barungikwa hanze y'ibohero. Uzorondera kubimenya umutima uzohagarara giturumbuka nkuko bahagaritse uwa Petero Nkurunziza. Hari n'ayandi mabanga akomeye cane mu ntwaro ya Gitega tukigirira ko amatohoza. Tuzogenda tuyabashitsa amakuru yacu aza. Eka ndabareke mumvirize amajambo mukuru w'igihugu nyene cubahiro Major Evaristo Ndayishimiye yavuze mu kiganiro ashobora gukwegera Burundi n'isi nzima. Kuri ubu ngubu rero turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi avugwa hirya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka turaza kubigaruka ko vyose ido nido nimuyumvirize. Imana biri kwidushira mu rusyo kugira ngo tuveyo twese twagiye ku murongo. Rero urabona ifu igira amanyama mukozi uraba intete ingere zigira amanyama. Nukuvuga yuko hajya mu 2015
urazi ko abarundi bace baja hamwe batangura bijya biganiro abantu benshi ntibabona ko byavamo ikintu muga havemo ikintu kuko baraharira je ndibuka ikibazo babaza ngo ni kubera iki gihe cyose habaye amatora hama hacaba injyana urabona ko abantu bakidogadoga buke bamwe wese atagivye yuvira ubundi hoko gwiki bati twogira uku urabona bito bijya vyiyumviro nivyo byace bivamo ibwirizwa shingiro leta y'u Burundi ngene itunganije no munsi urabona koko ko ari leta itunganije kugira irongore igihugu ku neza y'abene gihugu vyavuye ibiganiro by'abene gihugu no kuvuga yuko rero rijya bwirizwa shingiro iyo tuvango leta mvye leta nkozi ni izina y'ubuhizi bw'inzego zavuye muri rijya bwirizwa shingiro kuko nizo za mbere zije mu ntumbero y'ubwirizwa shingiro abene gihugu bo nyene bitoreye bari hariririye ko gushikaho bagitorera neza ukabona ko umwe wese yarigize ko uruhara hanyuma rero izo nzego rero zije ubu rero zica ni intambwe wumvise ko ari indi ntambwe hari ikindi kivugo ukunze gukoresha ngo turi kumwe twese birashoboka ubuso kugira ngo naho vyobananira nawe unaniwe uvuga uti twananiwe twese ntihabe umukuru w'igihugu niwe mbere jewe hari igihe mfata yuko hariho abantu babona ko igihugu leta ari nk'irobe ry'ubugari wese atarabeka umuntu uswari we wese umenga urose bakwe ryo gukorera leta n'urose iryo bakwe ryo kubega kuri ryarobe ntumenga agiye gukorera bebe gihugu agiye kubega ryaro nico gitumuza wumva ngo none ngo nkubu nanje ngo ntiyovaho nanje gashikirwa kugira nanje nkure ko intore kuri ryarobe kuryo umenga bamuhaye habega runini umva umenga tugiye gukorera umva abantu rero ntibaratahura igihugu ni twese bavuze leta ni twese na urimwo jewe rero igituma mvuga cyacivuko no kubibutsa ko abarundi twese twubakira Burundi hamwe kuko ni byacu byose turi kumwe rero nk'abantu bagize urunani ku gihugu kirigira kigira ibibazo nabyo jewe namandabe ibihugu byateye imbere byose icambere gitangura n'ubumwe mwese mukaja hamwe mugaca mubona hamwe cyo wimvira inteko rero urabona ko twe turiko turwanya ubukene turi inteko abarundi twese turi inteko rero nivuga tugize urunani reka dufate nko mu gisoda bijya bitatira yere mu gifaransa urabona ko ari urunani bose batonze nta uje inyuma y'uwundi mwese batonze urugamba muneshereza hamwe munesherezwa hamwe numva nta butumwiko mu kuwundi kuvuga rero ngo gose uvuga ngo guhunga ngo ntuzovuge ngo warananiwe jewe hari ivyo ntoshobora ndumwe gajero hajya tutari kumwe twese ndate ntaco nofasha boye no kuvuga yuko dukorera mu runani gusa jewe ngene meze ni nkuko ndi ntwaza ngabo kizigenza urumva nyene turi kumwe twese ku rugamba intwaza ngabo rero nizira bereka ati twogira uku tugacaha tugazarekana imikenyuro kandi niyo mikenyuro azarabaza nabandi ati mbe mubona kagiwo kagira gutya tugenda gute yumvise benshi babona ko kajya ariko sawa ucugenda ukavuga uti tugira uku ukazora biciye amezi 9 rero ngayo ariko kizigenza u Burundi hari ikintu uvuga uti muri aya mezi 9 ndacumva kinteye iteka gusumba ibindi vyose mu byo maze gushikako citeka rimwe riboneka umuntu avuga ati ndakinezerewe amezi 9 uzurabe ugiye kurima mu mwonga je niho nibuka kugira utangura isuka ya mbere wabanza umwanya uri murabe inyuma usubira uraba hariya mugaharura ivyatsi hanyuma rero umaze kuronka isemo rero ukaraba imbere ikivigisha kiduga ubaje ni nkuko nk'ubu turacari mwisemo kuko murumva ko turi ku ntambwe shasha y'igihugu no kuvuga yuko ubu muri iki gihe turacariko turaharura tugira neza kugira ngo handi utonde neza mugabo rero ikintu womenya abarundi twaracerewe cyane imyaka n'imyaka abandi baratera imbere tubona raba nk'igihugu ca Tanzania cimariye mu mahoro imyaka n'imyaka uno munsi raba ingene kiguruka twebwe natwe ikibabaje rero tugira umunoho tugashaka komera nk'icyo gihugu ca Tanzania cimariye imyaka n'imyaka mu mahoro twebwe rero turi ku ntango ubu twiga novuga nti twiga urugamba turiko turarwana
nico gituma rero wowe utagura kuvuga ngo ubone umaze gushika kuki kubera iki twiga urwo rugamba turiko turarwana muga jewe kubera mu mutwe ndabizi ko turiga urwo rugamba muga turiko turagwana ntiharashika uvuga uti tugejeje ubu tugira bimwe byo kubaho ku munsi urabona nivyo barimwe abantu nimbo ubone utanguye kuboneka ahandi urazi uko urumva twararima kugira dufungure mugura abona ko buhatanguye aho dutangura kugira ibibazo tubishorera hehe kw'ivyo turya tubifise kumeka hari ibirenga ivyo rero cavuga ntuza gushabura tagatara ndabona ko buriko buratagata muga ntiturahisha umuntu yatorewe imyaka ndwi umwaka wa mbere ego uragiriye no kuvuga yuko hari ibice bitatu vya bine kuri bine umwaka ugeze hari ibintu umuntu avuga ati nawe mu mwaka wa mbere binzoba narabishitse ko ndabibona neza turi kumwe twese mu mwaka wa mbere kugira uhere ubwo nta bintu uvuga uti noronka amanota mu ivyo bice urumva ni 75% ku mwaka wa mbere tuvuge ivyo n'abandi babibona nta bavamo nta nkumi yigaya mugabo jewe ndiko ndaraba ariko nayo arashaka kuboneka no munsi nisize ndavye kuva aya mezi yose ameze nk'ayo gutonda urugamba kabisa ndiko ndabiraba ndiko ndatondesha abantu wo maze uti mbe ugejeje gutondesha abantu anya bose batabarakugwa masagarabo umuntu yari yarashizeho ugasanga bamuntu abayihenza hari umenye kiri mu mutima w'umuntu mbere je ndashima cyacimvira abarundi bagize cyo kugira ntuzeye yuko uburongozi bumara ikiringo c'imyaka indwi kuko hari haco wogenda ukoze turaba kera umwaka wa mbere uriko uratondesha abantu uwa kabiri ugeze ngugira utangura urugamba ukabutanguye gutegura amatora akurikira bakabatanguye kuvuga ati vaho wewe genda urumva utangura kugumugavye urumva nturi kurakora ukazibona umwaka wundi iranimaguritse yose atana kimukoze mugabo umwaka wa mbere utondesha urugamba natwe twavuze uti ubu turatanguye kugwanya ubukene ngo rero turatondesha uwa kabiri rero turavuga tuti nko Imana yompa tukazoba abantu barundi bose batonze neza urugamba kuko no munsi hari abahembwa badakora jewe ndazi yuko uno munsi hariho umuntu akora muri leta agahembwa mugabo asanzwe akora ahandi hantu muri ndishirahamwe uramubona umuntu aja mu biro ukamubona ari kuri ordinateur ariko arakora kumba ariko agira consultance yindi shirahamwe ariko ariyungunga wowe umubona nyene ukabona nyene ari ku kazi gusa kubera abahembwa make none uja guhembwa mu mwimbo abantu rero nivyo naco ntibarakibeye ngo uhembwa make niba ushaka guhembwa menshi imbura vyinshi hanyuma turehembwa urumva rero iyo uronka amahera utamwimbo ufise ucumenya ko kabaye igihugu kiba kitembagaye hajya rero abarundi je no bakebura baze baramenya ikintu citwa ubutunzi ikibabaje hari abantu usanga bamwe twita ngo bimeneke bize kabisa ibintu by'ubutunzi bw'igihugu iterambere mu ugasanga nibo ba mbere batumva ivyo bintu bakumva yuko ubahaye ibihera nyene atangora rimwe cyane nkajya mwaramwumva iyo bariko baratora amahera azokora mu mwaka bariko barayatora urumva bavuga ngo amahera azokora umwaka angana uku mugabo dusanze tuzoburaya kijya bita deficit noye ndagufinze ajya buracava ko muzokoresha ya mugabo muyo muzotoza mu makori mu matagisi mugasanga ntakwiye acava henda gufinze avahe nyene leta ikija gufata ideni irafasha ideni mugabo umva tizogishu no izogishu yapfuye kwayo binjije yose ni acakora nihagera uzokumva ngo leta y'Uburundi irafise amadeni ntuzurondera ikintu ni deni leta ifata igacija guhemba mu bakozi bakanka kwimbura urumva leta ntiyasubizeho mu mwaka uza bigasubira uko nyene bigasubira uko ugasanga amadeni yarabaye menshi reka nivyo ndababwira nti leta ni umuvyeyi uretse fraud ikaba uhejeje kuvuga uti imishahara ntituze duhembwe urigiturire ahantu tagisi yari kuba ibihumbi 10 ugaca wewe utwara 8 ukazana mu kigega ibihumbi 2 umenye ko ibishahara kiba bijya ibihumbi 2 uvuze rero ngo leta gufata ideni iryo deni n'umwana wawe azoririha none rizorihwa nande ko ririho n'abarundi nyene abarundi bavuga ko bahembwa mu ideni igihugu gifata leta ifata mu kigega ca leta ibice 90% ubu ni sawa birava mu byo abarundi bihuye mugare ho 10%.
none 10% faye ayo 10% bura erega nayo nyene mu mwimba tawe yariyo leta icifata ideni kuko urumva idakoze naho nyene Burundi buca butembaga ari ibintu wemereye abarundi uza uvuga uti nimwaza mukabishigikira tuzobishikako hari ibintu bikuru mvuga muti cyabaye byo kwihatira uno mwaka bimaze gutangura gushigwa imbere erega mu buzima bw'igihugu ni habira ku mubiri ntushaka bagaherereza ngo ni sawa naho kokomereka umva igihugu kiba gikomeretse hose harakenewe hose mugabo uravuga uti hariho ibintu umuntu abirose avuga ati n'imiburi yiburi no kuvuga yuko hariho nk'ikintu cya mbere kurya kurya umuntu atariye byose biba bifuye biba biheze gakabiri amagara yiwe amagara y'abantu none bagwaye bokora gute uvu utariye ntukora ugwaye ntukora niba harabavuga ngo uhimvye ntabura harara mugabo iyo wamaze kurya ukaronka amagara kugira amagara mere neza uteza kuryama urumva abantu bateza kuronka aho baba aho bakika umusaya ateza kuronka aho bakika umusaya urumva ivyo kwejeje kubironka urumva ko ari ibintu vy'ubuzima kugira ivyo bikunde hari ivyo utegeza kurufisa ubumenyi utegeza kwiga kugira ugire ubumenyi ubwo bumenyi butume ushobora kurima neza kijambere ushobora guhingura urumva n'amagara y'abantu mushobore kwivuza mugira ubushakashatsi hanyuma n'inzu mushobore kuzubaka ntimugumemwo bakazaza za mitego mubake inzu nziza hamwe iparisere yahora ingana n'amahara 5 ishobora kubamwo imiryango 10 hanyuma no gukingira ibidukikije gukingira ibidukikije ni ikintu cya mbere gikomeye kuko isi yagiye naho nyene n'ubu kiriho uba wapfuye nawe hanyuma rero ibyo byose urumva yuko biva mu bikorwa biba binyuranye ushira mu migambi nk'ubu twarabonye ko iterambere ry'u Burundi bwira rikunde neza hariho abantu benshi mu gihugu hariho ugwaruka hariho abakenyezi udashize abakenyezi ku kivi umenya ko kazotera imbere icyo twarusha ruvuga ruti turondera ingene abakenyezi bose baja ku kivi turondera ingene ugwaruka ruja ku kivi gaca dushiraho ibanki y'ugwaruka ibanki y'abakenyezi tukavuga tuti tugira umugambi wo guha akazi ugwaruka ivyo byose rero mugo ivyo byose biza birondera iki bya bindi nakubwira umurundi wese ategereza kuba afise kandi rero jewe ku bwanje iyo mba no maze imyaka 100 ku isi novuze nti jewe sinzohema ntabonye umurundi wese atanu bashonje ntabonye umurundi wese aryama neza kuvanywa amazi meza afise udutaramunza afise isuku yambara neza umurundi wese akwaye yivuza aho niho wumva uti ndi mu gihugu ivyo niyumvira ko Burundi uzobishikako Burundi buzobishikako naho atazobakirije ukizima ibarabara turiko turarica tubone iyo tuje ugi ikintu ca mbere gikomeye n'ibyo nakubwiye guca ibarabara bose bakavuga bati ibarabara turagendeye twese tuzoricamo bacaguma bagenda ubushinwa bumaze imyaka 40 butangiye umugambi wo kurondera ubuzima bwiza bw'abenegihugu so umwaka none bavuze bati wa mugambi turawushitseko inyuma y'imyaka 40 natwe rero tuvuze gutyo ni intambwe ku ntambwe mugambi wo twagira unani twese ushaka gusubana mu myaka 10 byaheze muri Korea y'Epfo batanguye mu 1970 mugabo mu 1985 inyuma y'imyaka 15 igisagara ca Seoul cyari cyamaze kuba igisagara rurangiranwa abantu bavuga bati bakoreya n'ibiki gushika babona igitangaza ca Korea ibiva kugera abantu bavyishitse kandi tungarira hanye ari ikintu umukuru w'igihugu wasubiriye yakunda kuvuga ati twambaye ikirezi mu kuzimu dufise ubutunzi dufise amazahabu ntitubona ico kirezi ko kiye ico kirezi kiragerageza kiriho abarundi turatunze cyane jembe ndakubwira nti abarundi twagira umutima munda tukavavanwa n'agatima kakujyajyanya kwiba biyorobetsi tukaja mu bikorwa gusa bakavuga uti dukore bombere ubu butunzi buri mu kuzimu ubu bwotunga buzukuruza bacu ibiri hejuru gusa aha tugenderako ni itunga rikomeye abarundi ntibapfe kuja ku kivi gusa twebwe turafise ikirere ciza dufise imvura dufise imvura imera ahandi ivu baraja kurisuma
imvura ntibagira naba ivyo byonyene twe uravye amazi dufise ukaraba imvura dufise ukaraba ivu dufise ico cyonyene kirakwiye kugira ngo abarundi batunge nende ubona je ndabara hakarore abantu batawe kuva ku marigara ntucibona inkurikiza ndibona ibigori bitawe kuba byinshi umuceri wabaye mwinshi nuko egatunga nuko je ariko iyo hubutse ikinogo cy'inzahabu na gatoya ahantu ku mutumba kanaka wumva abantu bagomba gucana ibikonjo bagira bati none abana bagwaye kwashi iyo barose imbya bigenda gute abarundi gatwaye twarakenye turaba abantu nyene menga sinzi ico twari turi rero ubonye ikintu uvuga uti reka ndabirya niko umenge tuzohunga ico tubona rero bacana intoki oya na uzofate abana b'inzingo ubashirira isahani y'ivyo kurya biryoshe ngaho naho babaza kurya bagahaga barasigara ako babiniganira ugiye kuraba saba Kenya saba ari nyuma y'abandi gambo abanza kuniganira amazahabu umunoho rero ndabwira umunoho ni mubi umunoho ni bifise uravyibagira ko bifise ajya hari abantu ni ingene twabaye nakubwiye ingene wamenga igihugu no kwihahira urumva rero byari nje mu mico nico gituma kugira ngo bikosore wa muri kurigisha imisi yose kugira ngo turabe yuko ahantu bohinduka none hari umunsi nzahabu zi Burundi zizokwinjiriza inoti ziboneka ikigega kikabogaboga neza cyane reka tubitunganye ingorane urumva abo baba bariko barasakuranwa mbere kenshi barangira na leta ko ihegera urazora umenga n'ivyibare mugabo hajya none leta nitahegera rindira rero tubitunganye neza urabe uzosanga bimaze gutunganywa wowe nyene ubibona hamwe uvuga uti ngibi mugabo igihe abana baza bariko barasakuranwa mu rugo kabaye hari akantu kandi mu byivugo bakunze kuduragaruka ko ngo umufuko wose uronka inoti umuntu wose uronka ico kurya ico kurya umuntu arashaka kironka mugabo umufuko by'ukuri amahera nuko abantu bamenyereye bazi yuko kugira utunge ngo ni leta igutungisha niyo ngorane bafise amahera cyemaze wese niko ndagenda ndaba ingene ibintu biko biragenda mu gihugu bwa mbere ruka ko navuze yuko inkoko ivyari inka ntibabiharire nyene uno munsi gendo rabo wahereye ko kageze inkoko ziramaze kuvyara inka hariho umwe yavuze ati jewe ngira ngo uherero igishinga ntahe mugabo wewe yarasanzwe ari umukozi wa leta acavuga ngo reka mpime acagura ikibuguru c'ingurube c'ibihumbi 40 agiye umwana wiwe ati ndayikugabiye umwana yiga mu mashuri mato mato uwo mwana arayorora haheze umwaka kandi ari ingurube yisuguruga itarumva sinaya indo zova guzona vyara uwo mwana acayigurisha ibihumbi 300 acafata ibihumbi 50 agura iyindi ngurube ibihumbi 250 acabibika muri kopeke hanyuma haheze undi mwaka acagurisha ingurube bigira kabiri acatoramo y'amahera ya kopeke acagura inka uwo umuvyeyi se wiwe niyo yabwiye hariho simigani kiracibwa uyu mwana atubureho nawe musohoye ubafise ingurube akagira n'inka atubona aciye mpundi nawe agira kabiri nawe aduge ati bijya rero wavuze birabaho ubu gihe twaheruka gutembera twasanze muri wa mugambi wamera nk'abandi umuntu yari ruhebwa nawe nyine avuga ati n'abandi ntibashinga intahe je nari ruhebwa mu bantu baruhebwa ati hanyuma ati bampa 120 ati ncangura ingurube 3 izo ngurube 3 ati nyuma y'umwaka zavyaye ingurube 23 yavuze 23 zitatu acaziha uwamuhaye isuguru izindi acaragurisha amahera akuyemwo aca yatubwiye ibintu yakoze vyinshi aho amaze imyaka 2 atanguye none bafise inzu irimwe y'amabati yarashitse ko nakagandi muyaga nkuba w'imishahara yizuba asanga afise ingurube 6 zikuze afise n'inka afise n'ibitoki n'amatunda muri ivyo bitoki bikunze itongo ryiwe ntiringana ni hegitari ntiringana n'igice c'hegitari abana afise abana 8 bose barambaye baraja kwishuri mu myaka 2 gusa ibi
none tebwira umuntu afise amaguru n'amaboko n'umutwe avuga ko itunga ritari turi binebwe gusa reka rero tuve mu bunebwe tuje ku kivi je narabonye uwundi nawe yambwiye ati jewe nakora mu matuta ya fida ati abona ndinyerebutse bacampa itsinda y'ibitoki uno munsi yambwiye naho muhakazi umuhembe 300 ntashobora mu uzosanga umudogiteri ashaka umushahara w'200 akumva kwa nezerewe mugabo hari umunyagihugu hariya yavuze ati jewe 300 naho mpakazi sinokwemera hari ubundi nabonye imbuye erega je nza ndaraba inkurikizi zabijya zanavuga uwimbuye nawe nyene yamukene hanyuma ndamaze none urazi amazi imyaka 2 nawe ari ku kivi nturavye niho myaka 2 uratanguye niho myaka 2 uzo ushobora kwigura nk'akantu kunda kabeho kwinezereza nereka ndaguhakarorero ni nk'ipikipiki acambwira ngo ipikipiki ngo nuno yituma mu mezi 2 ngo je no sinabanda yose none uwo mufuko nari nk'amahero umufuko urimo amahera none ariko bivuga nk'uko ntabwo bugira yuko nk'aba badokiteri bariko bahembwa ayo bita make nk'aba bakozi bashobora kuvuga ati ibiri akazi ka leta turabihevye tugiye kwikora ahubwo nivyo ahubwo akazi ka leta ko niko ndabatera intege nyene ndabatera intege baje gukora ivyabo bahebe ubuzi bwa leta yego none ubuzi bwa leta ntibuzabwa ikintu muri leta ndakubwira hakwiye gukora umuntu wo kwitanga agiye kwitangira bene gihugu muri sanzo kirazira ko nja gukora muri leta ugiye kurondera ubuzima ugiye kurondera itunga nico bituma uca wiba uco ry'ibiturire kuko wagiye kurondera ubuzima mu bisanzwe ugiye gukorera leta ugiye kwitangira bene gihugu kumva ko binezerere uti jewe ndafise muhira ngo ugasanga ngo je ndafise ingurube muhira nshobora kwikorako ndafise imirima nshobora kwikorako mbere uho ndiko ndikorera n'ubworozi bw'ifi nari mfise butoyi nadugije urumva cyavuga none aya mahera mu mpemba je sinaja kwihemba jewe umupfasoni wanje ari asanzwe yikorera ivyiwe igihe yava mu kazi ka leta niwo munsi yataye kubona ubuzima bwiza iyo mugende abene gihugu barabagabira inka intama urabinezererwa yo umugisha umuntu akugabiye umugisha kirazira kuwanka ugi baramugisha kandi ugira ngo abayiguhaye guca umutunza akomeye naje uzubona nanje mpaye uwundi ega kuva kera narindi mbere no kugira umwami bamugabiye ntuzi ko haba nihayanishwa inka nziza kugira bazishire umwami mugabo nawe umwami yacagaba ako nta barundi babigwamo batazi neza byo bintu ugasanga ariko barikokora biruka kurondera hari haho mpora numva muri sanze kirazira kugaba ico utagira mu kugabira umuntu naho mugabira imbeba y'ikizungu hagiye umugabiye mugabo kuvuga reka nje kugura inka ndamugabira wega aho mugabye je ndibuka umunsi umwe umukuru w'igihugu yari yagendeye province y'iwacu hanyuma abantu bakavuga tuzomuhiki ubu rero umutombo yundi muzane cyenoviriza ariko aravuga abantu ngo bazane ngo tutegeza ngo gutanga inka komite tegeza gutanga inka cyendabwira none rero muza gutanga ivyo gutagira cyabwira ngo setanere rige ndagabwira yo hanje ufata inka tuzomugabira abantu uracunguye abanyagihugu baza kugaba ivyo batagira kirazira ubisanzwe je ntari umunsi umwe urabona ndakunda gutembera mu bene gihugu mbere nta n'amezi abiri arahera hagiye ndiko ndigira nyene twigira n'amaguru twari tumaze kugera nk'ibirometero nka 8 n'amaguru hanyuma asanga ahantu abene gihugu bari kwibarabara nzabona umuntu avuze ngo ndagusavye unyemere ndakugabira impene urumva imodoka uca wumva tumaze kugera nk'ibirometero 8 imodoka ryo zari ziri ni none je ndayitwara gute ngo yago nyemerera ngo basi muzoka kwitora umuntu yakugabiye we wese atanga icafise we yakugabira icafise uribuka wa mu mama yaha amavuta Yezu bayuda ngo hayo mavuta yo none ubuhombe burabaye mugabo none Yezu niyemeye ingabire ati kabasha bijya bindi ati tende muzombora nareka gende ntwaye n'abato urumva ingabire n'umugisha ingabire simbi mugabe ikibi no kugaba ivyo utagira hari ikindi kintu umukuru w'igihugu wasubiriye byagaragaye yuko
cari kimaze gutera intambwe ikomeye no kuvuga igitigiri cy'amashuri yari yamaze ko yarongerekanye cyane ku rugero ruboneka atanu uruharira mugabo hakaguma havuga bati igikenewe rero no munsi n'akanovera kindero mu nyigisho ico kintu cyo muri kumuragikorerako urazi ko mbere mvuga ntiwiga kugira uje gusaba akazi wiga kugira ukore nico gituma mu mashuri ubu ari ukwigisha ubuhinga hamwe umwana turifuza yuko umwana yoheza amashuri avuga ati jewe ubu nzoca nkora iki afise ubwo bushobozi kuko amashuri ahandi hari kwiga uzoshuja muri leta muharamuvuga ngo abana ngo bafise ngo ubumenyi bubayabaye kuruta uko twebwe twari turi tukishiga hajya we murazi gito nari umuntu atanga icyo afise kubera indero yaratitutse mu gihe twari mu magume ugasanga umwaka uheze biza amezi ane ubu rero ikibazo tuba tuti none abo barimu tubahindure gute kugira bagire ubushobozi bwo kwigisha nibijya rero turiko turiyumvira ingene tuzotangura tukabakarihiriza ubwenge erega birashoboka nuko gusa kenshi bisaba uburyo bisaba amahera bimwe nakubwira urumva usanga ugiye gukoresha amahera utagira usanga igihugu gica gikena n'ahandi mu bisanzwe nkajya mu kiruhuko abarimu boce baja kwiga bakigishwa n'abandi barimu rero bafise ubushobozi bukomeye kugira ngo ikiruhuko gihere nabo bashitse ku rugero bazokwigisha abana neza hanyuma burya no gutunganya ivyigwa birasaba yuko ari cigwa abantu batereza gukora tukavuga tuti umwana azova mu wa mbere ameze gute tumushaka ko twoba twamugize gute tuti azova mu wa kabiri ameze gute azova mu wa gatatu ameze gute mwisanze nivyo twariko turifuza kandi ndazi ko mu bushikiranganje bariko baravyiga kugira ngo turabiko twogira inyigisho zifise akanovera zifise n'akamaro mu iterambere ry'igihugu tugiye kuraba ingene ugenda mu gihugu hirya no hino ugenda ugira imirima ugenda ugira ibikorwa byo kwiteza imbere hirya no hino samatongo y'abanyagihugu hajya gufata icambere cyo no kubwira ingendo ubu twafashe nuko tutari dukeneye itongo na rimwe ribaho ritariko rirarimwako twahereye ku matongo ya leta tuvuga tuti ivyatsi bitaribwa byose tubihindura ibiribwa no kuvuga amatongo ya leta yose ubu tutama cooperative akira lima wewe ni wabawe Jerome ufise umugambi mwiza w'uburimwe tuguha itongo genda urime igikuru ntibakugabira leta twarasebe neza sabwa amatongo iragutiza umugambi wawe uhevye abandi baca bakira rero urumva naje rero nk'umukuru w'igihugu jeho ntegeza gutanga karorero mu bisanzwe nka jewe intara yose nategeza ko afise mu murima wa karorero kugira ngo bigireko banyigireko kuko kera umukuru ntiyarima ubu rero birakwiye ko hajewe ntanga karorero kugira ngo n'abandi bace banati bwa bundi nuko bimeze nkobo ndaryoherwa ndiko nagenda mu mirima yiwanje hari haho rero berejejewe heshi n'amatongo yiwanje usanga nariguriye nkaca nirimira je mbere ndamaze kugura n'itongo rivuye mu burimwe nyene je nayigeze kurima ibiraya ndoguka gose ntongutse miliyoni 37 sadegorire irindi tongo ntonda bivuga ati itongo ryavuye muri ibiraya ukagushora gushora ingurube nka 50 rimwe amahera avuye mugacugura ukavuga uti ahashaka kuzohakoresha iki nko bigenda uturabaho ndiko ndagira ifi ego hoho novuga nti na leta kuko hari harapfapfanya hari amazi gusa imisi yose cari kiyaga c'amazi ndabaza musitani ntaco muhakoresha ngo none ubona twahakoresha iki kandi amarurudigi rw'amazi uruzi rw'amagwashi niyo rwamaruri no muci vyaruko ndabagara jahano hihingurira ntiyanteze ico nikorera uno munsi abantu bamaze kuharonkera akoyoko baganiki kuko naratanze akazi ko gukora inyanza zifi no munsi cendazi yuko hariko haragira akamaro ku gihugu kandi kare rwarudigi rw'amazi urumva rero ahantu hose atacu ariko harakora dutegeza kuhakoresha kugira ngo umwimbu duge mu gihugu hari intambamye mumaze kubona zibangamiye ihangiro mwari mwihaye muvuga muti muri uyu mwaka wa mbere utaranahera turabona intambamye zibangamiye cyane amahangiro intambamye ya mbere mbona nitwebwe nyene abarundi twe turi intamba koko ahandi ho ntibabirirwa barakuka rero hirya n'intambamye
Iryo umukuye no kuvuga yaramaze nk'amezi n'amezi ariko aronona. Urumva yuko ari intambamye ikomeye cyane. Abarundi cyane cyane abakozi ba leta barimo ubunebwe budasanzwe. Abari muri kicu wicaye. Ngomba akazi k'ubwami kicu wicaye. Niyo ni intambamye. Urumva yuko babanyanoneye ku rugamba. Reka uri ku rugamba hakaba wicaye. Abandi bari ku rugamba. Iyo rero umuti wayitoye ni kuzura ni intambamye. No kubakura kuri nyene. Oya nta ubwira umugambi wo gukura nibibi. Nta mugambi wo gukura umuntu ubaho, umuntu burya niwe yikura. Niwe yikura kuko ivyo ukoze. Je mugaye birantangaza. Jewe iyo ndavyirondereye nkabibona ngasanga uwo muntu ntacyo ariko aramarira hari. Yakuwe. Baca bampa vyinshi vyiwe ubugabo yarafise bwose ubwo bari baranyegeje. Ahubwo nibaze barabwira kugira ngo izi ntambamye tuzikureho. Intambamye y'ubunebwe, intambamye y'igiturire, rega n'igiturire kiva ku bunebwe. Aranka gukora ngo banza mu mpembe. Intambamye y'akarenganyo, intambamye yo kutitaho ivy'abene gihugu, kutitaho icujejwe. Izo zose ni intambamye. Ntibibaza ko bizoshobora kuguteranya n'abari bitwa ko bateza kugufasha kurongora igihugu. Bamwe bari muri ivyo biturire nyene canke muri ubwo busuma. Ariko gose kongera ngo nawe nturabitegera neza. Igihugu si jewe. Igihugu ni bwe bwigene. Je ushaka kuvuga ngo bizoguteranya. Jewe mwampaye igikorwa genda ukora iki gikorwa. Jewe ndagikora. Nabajya abandi reze ndongozi nazo nyene zirazi ko zizewe gukora igikorwa. Ziragikora. Uwo tangura kuregana bati naka niwe yamaze ibintu ngaha naka nawe yamaze ibya hariya. Ugasanga babani nyene mwari mwegeranye mwari ko murakorana mwateza gusoza ubwato muri kumwe niwe ariko baravyonona. Tuze twumvikane ngene abantu batunganya igihugu kiba cyaciye mu magome nkayo. Ntavyo bona duhora dushira mu mugo kumenya ukuri no kurekeranira. Ibindi bikaja muri wa mugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matongo. Aha wovuga ngo urondere abantu bivye iki gihugu. Baje bakwaza ati mbe uhera ku itariki zingahe? Kuva ku mukoroni niwe yatawe kuri igihugu. Tugenda ufata ububirigi, tugenda urondera watwaye kuri Micombero, watwaye kuri Bagazi, watwaye kuri Buyoyo, watwaye bose batondesha. Urumva rero ingorane zibwe ufise muja guhiga kahise aho muvuze muti duce umurongo no munsi. Ni kuvuga uno munsi ukabona wivye cumbarira. Ko twavuze ko duciye umurongo. Ubwo kaza kurondera uwivye mu mwaka wahera twoca duhagarara ibikorwa tugaca tuja mu enquête tugaca dukena. Nakubwiye yuko tugwana urugamba turiko turarugwa twiga urugamba turiko turarugwa. No kuvuga rero uno munsi ndakubwira nti abivye mwaramaze tuzobishira muri verite reconciliation. Mugabo wibuno munsi we abariko barabirondera abivye bararondera mugabo jewe uno munsi hari haho ncunze kuko je abene gihugu bancungishije itunga ry'igihugu kuva zijya tariki narahirira. No kuvuga jewe rero ubu nderekana no muntu akoze ko nico tubanca ndabasaba mwese zamurambari mugabo ndamubwire ngo hari n'ibindi byinzigo nabonye mu Burundi. Abantu babonye umuntu bibatsinzu ngo no musuma badafise ivyemezo. Mbe uvuze ko ari umusuma hanyuma nkaguhamagara ngo nyereke aho yivye ukahabura wico cyo yiwo kimukura. Jewe nkubwiye umunsi nataga guhembwa amahera ya leta niwo munsi nataga vuga nti jewe usagwa ari ibyo ushobora gukorera leta jewe ngo ndinde saza kuko yari make ku buryo mbona ko atontunga mu muryango. Bambwiye ngo reka niko bimeze je nabivugiye ku idarapo nta niyo mwahembwa je narokwemera guhembwa. Hanyuma habaye ikinaciye ntago rakorora inkoko kubera ntari ifise amahera yo kubaka igituru. Naciye mpanga ndapaga igituru mu mutoyi inkoko nkagura jana we cagituru. Hanyuma inyongo nkuyemwo nagize n'Imana uwo muntu twagirira amasezerano meza cyane yambwiye ati amase ntukorako we twari inkoko zaho je naje ntwara amase. Hanyuma je ndabwiye mu mwanya mutoyi natunze ndavuga nti bimeze ubu. Urumva nk'umuntu ragiye abona jewe ndifite miliyoni zingahe ngo umuntu wahembwa gwajya ngo yokora ikigute ngo yivye wewe igihe nariko ngo amvyuka nororizo koko twari kumwe navyuzi. Uje kuri ico nyene c'imigenderanire iri kuravuga uti abantu barafashanya ari igihugu haraho
hariho urugero bagisanze ko mu by'imigenderanire ibihugu vya buraya eka mbere n'ibihugu bibanyi bimwe imigenderanire yaratosikaye hari isemo mumaze gukubita yo kugira ngo imigenderanire igaruke imere neza ikiryoshe iyo migenderanire mu gutosekara nta Burundi bwigeze busomborotsa igihugu na kimwe cy'amahanga amahanga yonyene yifatiye ingingo ati turakwase ba Burundi we no kuvuga Burundi bugavuga bati ni washaka uzonkunda hanyuma no munsi rero twe tuzatubona hatavuga ati Burundi bumeze neza Burundi ni sawa yego ni sawa none twe nta intambwe nimwe twotera tugira iki none bo gusaba iki hanakimwe jera kiro ndabona bavuga ntavuga then ntacyo jembo nabo basaba no kuvuga yuko bonyene nibo bazi gituma bari baragiye nibo bazi n'igihe bazogarukira n'ingene bazogaruka kuko Burundi ntibwigeze bwugara imbibe ntibwigeze bugira iki uje tuvuga tuti kaze twebwe abarundi dusabe twakirana neza hano twebwe turabanira abantu neza nta gihugu dutera ntaki nta kibazo dufise no kuvuga yuko rero gusa iciza nuko tubona amakungu ubu ariko aragaruka kandi twebwe umuntu arose abagenzi aranezerwa rero umva biratunezera kandi turabona ko biriko bigenda neza dusozereye kuri iki kintu wari mwavuze uti abanyamakuru kera wamenga n'abansi ba Republika harageze igihe mbere y'inyamakuru byinshi bimwe birugagwa ibindi biraja mu bihano mugabo harageje ubundi wafashe ijambo ravuga uti murabe abari mu bihano ngene vyotezugwa kugira ngo ibinyamakuru biterere mu iterambere ry'igihugu no munsi hari cyo mu kwishimira kimaze kuvamo Jemba na bimeze neza nta mvura idahita niko babivuga nta mvura idahita hajya umuntu ariga karaba mbega kwari kubera iki bimeze gute ico gihe rero umuntu agasubiramwo akiga karaba mbega uno munsi baracari kwa kundi bari baracara abagwanyi cyaye barahagaritse ingwano nje nababwiye umumenyesha makuru atakaranga ko kumumenyesha makuru ryari abatanze inkuru zimeze gute sinazivuze bwuva ega General ndashaka cyangwa mu mwaka kwa kebura litiriga none umuntu avuga kitagenda neza none nko avuze ngo naka yapfuye ngo yishwe uwo muntu atapfuye ngo hana akiriho bazigera ubu hagaritse umutima abantu baza kurondera ninde yapfuye uwo muntu yishe uwo muntu leta twaho duca duhagarara bajeje umutekano duca duhagarara kuko duca tuvuga tuti uwo muntu yishe umuntu ninde tugaza kurondera wapfuye umva twahagaritse yindi mirimo urazi ibintu twari gukora uwo munsi wose turi mu market tuhiga umuntu yapfuye atapfuye turondera wamwishe ninde yoba yamwishe igipolisi gaca gihagarara twese duhagarika ibikorwa none uwo muntu imenyesha amakuru ari mwiza gakoze umenyesha amakuru abesha wasiwe oya wasiwe ubu ngubu ubona Uburundi ubukene buwe rwimo akabona ati bubaye bufise ideni bufite ideni amabanki ingana gutya akabishira habona wowe ntiyofatwa ko ariko arazana ibintu bitabereye none kandi arukuri burya muhiri wanyu ugiye urararaza amabanga y'urugo uri umwana so wawe acavuga ngo uri ntore mwana wavuze ukuri bimeze neza niko bimeze ubu wewe wote ubona umwana iwawe agiye ku ishuri akigana ibintu wewe wajo papa wari waborewe ni ivy'ukuri ati papa yari yaborewe arakura impuzu atwese turiruka abivuga bipiragize bigenda gute ucuvuga ngo umwana w'intore ndaguha kandi karorero ni ijambo ry'Imana uribuka watwenze se yaborewe no wa muhungu wa no umuhungu wa no yakajabwira abandi ko baravuga papa yaborewe warabonye ingere vyageze tire hari ukuri kudakwiye Imana yonyene irahana umuntu amena ibanga ry'umuryango none abana b'abantu nibo batohana ubumenyi banga ry'umuryango urumva hariho igihe abantu barafyina ku bintu vyitwa itunga ry'igihugu itunga ry'igihugu igihugu gitembagaye mwese mutembagara mwese iyo rero abantu uteye umudugararo abantu bose bakagira imitima ihagaze ntujye bucumuye gutera umutima uhagaze igihugu hamwe umenga abantu bohunga no guhunga nico gituma kugira ati banga ry'urugo
nibanga ry'urugo babwira umukenyezi urabikira ibanga umugabo bakabwira umugabo urabikira ibanga umugore ibanga ry'urugo ryamara ibanga ry'urugo rero n'igihugu mumenye ko ari muryango hari ikintu cyitwa ikigongo cy'umukuru w'igihugu kurekura abanyororo bamwe bamwe baba bafunzwe bari tumenyereye ikigongo cy'umukuru w'igihugu gitangajwe abantu baca bari kugwa bijya bintu byo kubanza kubatevya hari umuti ega soko batevya ahubwo kubanza kubigisha rega abantu bacira ibibanza bafunzwe n'abantu bataye umurongo kubera barataye umurongo ni byiza ko mu kugaruka baza kubigisha ukabereka inzira itumbereye bakaja mu bantu basigaye n'abantu ari ico rero umuhindura ukamugira umuntu hajya rero mbere na Général Aka Kanya ntazobora bonja kwigisha kugira ngo basubire mu bandi ari abantu kugira n'abantu ntibabatinya bamenye n'ingene bigenza bashitse ntibashike warabonye abarekurewe muri bamwe bari mu migumuko y'ibihumbi 2015 bakarekugwa tukaza tubona bishe abantu ngaha mwijenda mu miseze warababonye twarabafashe dusanga n'abari bagiriwe ikigongo bararekugwa ariko warabonye abantu naho barimwo mu bagiriwe ikigongo warabonye akantu kabirye uwagiye yivye ategeza gusubiza adasubije ntavaye oya ivyo igihugu ze kubirya bagume bakubona erega ni hako rya Jerome no kunyaga inzu bege kunyaga inzu bagacurubaza ngo subiza hamwe tugasubiza hamwe ugacuguma uba muri yumva kaca wigumira none bafashe wivye amahera y'igihugu ngo barakugira ikigongo rero icaca ngo mugaje amahera gumurya abene igihugu bakubona uri kurya amahera yawe ayo ni ngomba banza subiza wewe yaragukomerekeje bavuga batuzo muhindisha akababaro iyi kugira ngo nawe atekane none urekuwe ujya muntu ntaguma babaye kubera iki none wumva umukuru w'igihugu aba yagiriye neza ujya muntu yakozwe kwica ndavuga rero ijya ndisha akababaro muhe abajya rero turangirize kuri aka kantu gatoyi yaba byashoboka ukasubira ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020 haje nyine utanguye amabanga hari agakosa ubona wowe warakoze ubugute kasinopfa ndagasubira ahubwo niwe wambwira uti waradukoreye irikosa ntuzorisubire kuko ariko nawe hari aho wicara ukavuga uti yaba nasubira gutangura hariya hantu nkujya muntu nahaye ibyo bintu sinaye kubimuha kumuzeza ivyo muntu nta kintu ushobora kwicuza muri mwene ivyo ntuco ubikora ucugira atari cyo tuyishira umunsi none hagihora uvuga ngo jewe ngo ibintu byononekara kubera ntafise munsi yanje abantu babifasha kandi ari wowe ubagena nta gihe ushane kirimo nakubwiye ubunebwe bw'abantu wovuga ngo abakozi ba leta ubunyene abahana kubunebwe gusa wosigarana bake bisanzwe iyo mvuze ngo munsi yanje jewe ndumutware ndafise ingabo none umuntu navuze ni wewe genda kuri kiya kivi acha ngo none hatambikiza arahabona ngo sije nari kumubonera none ndase kubona ubufise ko ari banye none novuga iyo mba nari imana nkatambikiza hose mba namubonye none ujya muntu yari kuja ku kivi benshi mbere bace bivira ngo navuze ngo ha ministre ngo navuze ngo abahanuzi banje oya bajya nabo nyene barira nkanje kubera twese turi muri ntwaza ngabo hariho rero bajya bari ku kivi abari ku kivi rero aca avuga ngo none ngo ntiyavuze ngo ntagiye uzosubira gucererwa si jewe none ncererwa arambona je ko ndi muri commune giteranye nawe ari Bujumbura urumva ko ari we yari kundabira amacererwa none wenyene avuze ati sinira abandasi ubisataje none ibintu gira byo kurengana baba bari munsi indongozi zidugaza gutelefona nk'abantu wibariza inkuru hirya no hino ntibituma baca bagira ubwoba nawe ndabijejwe ivyo kandi ivyo nari nabivuze nuko abantu batavyumva navuze yuko umushikiranganje w'intwari bereye atakwiye mu gihe hariho umukuru w'igihugu ajeje intwari bereye none intwari bereye muraza ko ari iki no kuraba ko abantu bariko barakorera abene gihugu urumva je ndumushikiranganje no w'intwari bereye yo kuraba ko abakorera abene gihugu bariko barabakorera koko bijya bikorwa rero bandibwo simba ndengeye uwundi kuko bose ndiko ndabakoresha no mushikiranganje wa mbere ndamuraba icegera canje ndakiraba nari si jewe none sije ndongo ingabo none bumva bandengeye
reka dufate yuko aho badahera mugabo twizegere ko nejo tugarutse amakuru ushobora kuyaduha ikiganiro tukaganira kugira ngo abarundi bakomeze kumenya ibiriko birabera kwa kizigenze. Ni vyiza cyane ko abarundi baza baramenya batembere nkabijya bigiriye iki. Bakamenya bati yabigize kubera yatubwiye igituma kuko Jesse shaka ko abarundi bahomba mbona. Warabonye nk'abagira bahomba umuceri mvuye hasi jewe nyene genda urabujya muceri ngene no muzi twari duhombye hajya dufata ko azovamwo hagati y'imiliyoni 500 n'amajana 600 mugabo hajya nta miliyoni uko nabibonye nta miliyoni 50 zovuye ariko harabagize ubwo bakurikiye ikintu c'ibigori